Shalom shalom mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, niteka n'umunezero gusubira kubakira. Ndabahaye ikaze, ndabashimiye mwebwe mwese mudukurikiranye hirya no hino kwisi, ndabashimiye mwebwe mwese mudusengera. Yesu abaho umugisha. Uno munsi twatewe iteka muri Nkund'Ijambo, twaronse abashitsi beza cyane, abakobwa beza ba Yesu. Naringira nsabe imbere yuko tubandanya tubanze twidondore. Jewe ni Mbega baranyizigiye, nagira mpere hano mu bubamfu bwanje nawe nyene abibwire. Shalom shalom, jewe nitwa Belize, ndayikunda, nkunda Yesu, ndakijijwe kandi ngakunda n'Ijambo. Mwakoze kuntumira. Karibu cyane Belize, wakoze kwita ubutumire. Twumvirize nawe twidondore. Shalom shalom, jewe nitwa Beni Charlize, nkaba nanje ndi umukobwa wa Yesu, nkaba Nkund'Ijambo, nkaba nkijijwe. Yes. Karibu cyane Charlize, turakwakiriye nawe hano muri Nkund'Ijambo. Narishaka imbere yuko dutangura tubanze dusengere uyu mwanya tugiye kubamwo, kugira ngo Imana ibane natwe, byose bigende neza kandi bibe kubw'icubahiro c'Imana. Birizo ashobora kudusengera. Ego, karibu. Eka dusenge. Mwami Imana, Mana ugira neza, twongeye kugushima papa, tugushimiye Mwami Imana kuri no opportunité uduhaye yo kwicara hano kuri no platform kugira ngo tuvuge ivyawe, twumve ivyawe. Turasenga Data wera nguze ubane natwe, ijambo ryawe ratubwira ngo aho umwe canke babiri bakoraniye ngo niho uburi. None Mwami Imana turazi neza kuri kumwe natwe, turasaba Mwuka wera abari waza guhumeka muri twe, ivyo tuvuga ntabari vyacu ariko abari vyawe gusa. Mana tuguhe icubahiro. Turasenga Data wera n'abantu badukurikirana, Data wera ngo baze kumva aya majambo. Mwami Imana ntabara amajambo gusa bumva, ariko agire cyakoze ku buzima bwabo. Data turasenga ngo buri jambo tuza kuvuga rize gutuma rirema inyota mu muntu, atume yifuza ivyawe, yifuza kukwegera kuruta. Turamaganye imyuka mibi ya Satani n'imigambi ya Satani buri gihe ibishaka kudisruptinga, ariko turahamagara ubwiza bwawe, reka kubaho kwawe kube hagati yacu, ibyo ushaka byose Mwami ari byo biba, mu izina ryawe dusenze kandi twizera. Amen. 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 Urakoze cyane Belize, Yesu aguha umugisha. Uno munsi ni umunsi wa kabiri, wa mbere utangura ukwezi nkuko vyama bigenda. Ku munsi wa kabiri utangura ukwezi ndavuga kuri Nkund'Ijambo gato, nkavuga aho ryavuye, amamuko yaryo. Ni ijambo nahawe riva muri Yosuwa igice ca mbere umurongo w'8, havuga ngo ibiri muri iki gitabo c'ivyagezwe uzovyamize mu mutima wawe no mu kanwa kawe, ngo niho ivyawe bizogenda neza. Ndakunda kurivuga cyane kubera ko natahuye ko ijambo ry'Imana rigira urufatiro rw'ubuzima bwanje, ivyanje bizogenda neza. Nico gituma nama ndakigaruka ko kuwa kabiri wa mbere utangura ukwezi. Uno munsi rero nashaka tuvugane, tuganire ku bushobozi bw'ijambo ry'Imana, the power of the word of God. Nivyo nashaka ko tuganira uno munsi, kuko ijambo ry'Imana riratandukanye n'ayandi majambo. Rero turaza kubiganira ko cyane, turaza kubivuga ko vyinshi kandi no kuri muraza gufashwa. Narishaka rero tudatevye tuganire, tuvugane mbega ijambo ry'Imana Belize ritandukaniye he n'ibindi bitabo. Bibiliya yera canke ijambo ry'Imana ritandukaniye he n'ibindi bitabo tuzi vyanditswe n'aba écrivain benshi. Kandi by the way mutubabarire, uno munsi turaza kuvanga indimi kubera ko nagendewe n'abana bakuriye ino, bazi cane icongereza, n'abagenzi babo urumva bazariko barakurikirana iki kiyago. Rero turavanga indimi, mutwihanganira uno munsi, ariko murafashwa kandi mwe mu Imana arabatahuza. Narinda kubajije Belize, mbega ijambo ry'Imana canke Bibiliya ritandukaniye he n'ibindi bitabo? Ya brakoze cyane, ico ni kibazo ciza cyane. Bibiliya iratandukanye cyane n'ibindi bitabo. Ibindi bitabo iri kurabisoma ni bitabo byoroshe cyane gusoma. Gende umuntu nkunda gusoma ibitabo, hari ama periode kera nahora nsoma ibitabo, igitabo kimwe ndagisomye sinaruhuka ntakihejeje, numva ashaka kumenya la suite, numva ashaka kumenya more, like ugasanga kunda gusoma n'umusasomye ikiye, jo asomye ikindi. Ariko Bibiliya
ugenda kubona ko ari igitabo gifise ububasha bivanye n'ukungene utegwa. Ndibaza ko hari umuntu yewe yaravuze ngo bivanye n'ukuri kurategwa biradetermina aho uri kuraja canke biradetermina level Imana ishaka kugutwaraho. Rero na Bibiliya uravye ukungene utegwa mu gusoma, ni igitabo usoma umerewe neza ufite energy ariko ukaza wumva itiro riragufasha. Ni igitabo usoma ariko ukumva ugwana naco mu kugisoma. Tuka biri rare cyane kumva abantu nko muri room winje muri room kubona abantu bamaze gusoma Bibiliya yose kuko biragoye. Biragoye ugitangura kugisoma tangura kwiyumvira ikindi kuko iri jambo n'ubuzima. Bibiliya bitubwira neza, sinzi ko twosoma ko turi kuri Nkund'Ijambo rero twosoma ijambo ry'Imana tugasoma muri Abaheburayo Hebrews 4:12. Hebrews 4:12. Haravuga ngo kuri Abaheburayo igice ca 4 umurongo wa 12 haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifise ubushobozi, rikarishe kuruta inkota ifise ubugi impande zompi, rikinjira gushika naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagirira imigabo. Amen. So rero iri jambo nkuko tubisomye mu ijambo ryayo si jambo risanzwe, ni jambo ritanga ubuzima, riratandukanye cyane na yandi majambo wosoma. C'est pas une histoire ariko ni jambo rigusoma rikagukiza rikakubohora. Urisomye rizana ubuzima. Ijambo ry'Imana tubwira ngo ritandukanya ubugingo n'impwemu. Nukuvuga ngo birarenze samajambo dusoma tukumva nibisanzwe ariko n'amajambo akora kuri emotion zacu, akora ku mpemu zacu, akora ku bugingo bwacu. N'amajambo usoma ucitse intege ugira intege, n'amajambo usoma uyizeye ugwaye ugakira. Nubose amajambo asanzwe. Nico gituma numva cyane ko atari amajambo nk'ayandi, atari igitabo nk'ikindi. Kandi n'igitabo niyo usoma n'amajambo y'Imana, niho Imana ivugana nawe. Iyo Imana ishaka kukuvugisha hari façon nyinshi Imana ivugana nawe, ariko the main way Imana ituganirizako ni mu ijambo ryayo. The main and consistent way. Hari gushaka kurindira ukaryama ko Imana ikuganiriza mu ndoto canke ijwi riri audible ukumva ijwi ry'Imana. Ariko buri gihe ahantu uzovuga ngo ndashaka kugenda guhura n'Imana, ndashaka kumva icyo Imana iko iravuga ku buzima bwanje right now, ni mu ijambo ry'Imana. Bivuga ko rero ni igitabo kidasanzwe n'ubuzima. Ni kandi ijambo ngo niyo ni word in the beginning was the word and the word was God, was with God and the word was God. Ngo iri jambo kandi niho ni Imana iri. Ni jambo ritandukanye n'ibindi bitabo. Urakoze cyane Berize. Charles, we wumva gute ijambo ry'Imana ingene ritandukanye n'ibindi bitabo? Amen. Ijambo ry'Imana itandukanye n'ibindi bitabo uko nogeretse kubidekriva. Ijambo ry'Imana ni gitabo usoma iyo udafise umufasha agufasha gutahura. Ni jambo udashobora kudekuda kubwiwawe. Ndabivuze uko kora ko biva ni experience yanje. Nakunda gusoma, Jesse nkunda gusoma de nature. Urumva ibazere ijambo ry'Imana urifashe ntishobora gutahura ikintu na kimwe. Narasoma nkabona amazina, nkabona it's something kitego kiatahurika. Ariko the moment nake Yesu umwana mukiza namenye ngo nahise numva ko Yesu ari nkakujya umwango wugurura umwango uri ko code. So umwango ushobora kwinjira mu nzu iyo umwango wugaye, ariko iyo uzi code cyangwa umuntu ashobora gukuramo code you can enter. So ijambo ry'Imana iri code. So urumva ni gitabo ubwayo auteur aguma navugwa gusa ahubwo ni wagufasha gutahura. Agumize mu bitabo bisanzwe igitabo uragisoma from the beginning to the end kuko nyine nta kintu kiri cha danger kuko cyanditswe n'umwana w'umuntu. Ariko kuko cyanditswe n'Imana ico gitabo ni gitabo yusomye ijya mbere ukazingwa ugasoma ijya kabiri
the meaning or si jambere si uzo kuronka irya kabiri kandi ni nkuko situation dufata uno musore mu situation ubabaye rya jambo nyene riraba applied usomye mu ijambo usoye gusoma rya jambo nyene uryohewe canke ubabaye canke ufise complaint ugasura gusoma iryo jambo isaba ubuzima nk'ubu turi kuvuga dufate nka ijambo je nari nzi vraiment kuva ndi mutoni kuri Luc 6:27 iravuga ngo ukunda bakwanka ndarizi ko ari muri Sunday school ngo ukunda bakwanga basically ko nikonzi ukunda abansi banyu ngo mubasengere so iryo jambo narifashe ku mutwe kuva ndi umwana ariko sinzi the meaning yayo kuko navuga ngo ukunda ukwanga nibishoboka umusengere nibishoboka ariko the moment na Yesu umwe mukiza nagiye gutahura ijambo ry'Imana icarico bisigura ngo itandukanya ubugingo na spirit yawe ushaka kukwemerera kubabarira umuntu ariko umubiri wawe ushaka kukwemerera rero ijambo ry'Imana riza kugutandukanya kugira ngo wibeze ukinavuga ati ijambo ry'Imana rivuga uko so negezo kwitandukanya negezo gukunda umugenzanje nkuko nikunda so niko numva ko itandukanye n'andi bitabo yes mu yandi majambo ijambo ry'Imana rirafise ubushobozi bwo kuduhindura yes rirafise ubushobozi bwo kutugira abandi kutugira better niko bimeze gabe yego ko I think novuga ngo nikiyo wirabamo kuko iyo usoma ijambo ry'Imana ni kenshi nsoma ijambo ry'Imana ndiko ndarisoma bigahera ndi muri repentance bigera ndiko ndihana avuga ngo Mana umbabarire ko nasoma ijambo ryawe kandi ijambo ryawe riransinze numvise yuko ndi muri wrong way nkumva ngo Mana ndihanye ni jambo riguhindura for the better ni jambo rikwereka uw'Imana iri kandi n'uw'Imana yifuza ko hama iyo usoma ijambo ry'Imana n'Imana irakuganiriza muka wera abahari agenda kwereka hari ukuntu je nagiye mbona ndiko ndasoma ijambo ry'Imana nkagenda ubona umenga ni ampahale ni nk'umuntu ariko arakubwira ijambo ry'Imana ugasanga ni nk'ikintu yabwiye abanyisirayeli Imana ikabwira abanyisirayeli ati constamment nari maze imisi ndiko ndasoma muri Bibiliya ingene Imana yagendanye n'abanyisirayeli bakura muri Egiputa urugendo bagendanye muri desert gushika bagire mu gihugu c'isezerano ukungende bagenda bagora Imana so biroroshe cyane ko uvuga ati je ibi nibindaba aba n'abanyisirayeli vraiment ni gute bari very ungrateful Imana yabakuye mu buretwa Imana yabakuye mu buja ibazanye muri iri kwirabatwara yabakuye ahantu bari ko barakora ibintu biteye ubwoba bari bafashwe nabi bagiye gupfa bishwe na Farao Imana irabagiriye neza then ugeza ahantu Imana ikora kugirira neza and then ako kanya habaye kandi kantu ukaca wibagira ibindi biri byose Imana yaguhaye yagukuye mu maboko ya Farao urashitse ahantu mumerewe neza muri ko muja mu gihugu c'isezerano the minute Mose agiye guhura n'Imana kubera atevye gatoya muciye mwiremera iki kigwa Imana ntango rwose abo bantu bameze gute ariko at the same time nkiriko ndavyiyumvira Imana inyereka ko somehow somewhere nanje I'm like that iyo muye n'ikintu when I'm hit with something the first thing I'm like God really ariko nkibagira ko hari ibindi bikomeye Imana yakoze nkibagira ko na even hari meruko kugira revelation avuga ko the fact yuko ushobora no gucomplaining ni also sinye yuko Imana iri kumwe nawe urafise ububasha uriho ufise ubuzima you can think you can live you can breathe urahari uri aware so kuburi na aware ni the grace of God kuburi kurana complaining vyerekana kungena Imana yakugiriye ubuntu so we should even be complaining kuko hari umuntu adashaka gucomplaining umuntu amri koma right now ntashobora kuvuga ngo ariko ari dogera Imana right now like they don't know cyangwa umuntu yapfuye ariko kuba uriho that should be enough for us to not complain to God ariko rero ijambo ry'Imana riraza rikakwereka yuko it's not just about history tuko turasoma it's also somehow ubuzima bwawe bukagaruka bwa ngo Mana umbabarire you know jene ko navuga abanyisirayeli bari ungrateful ariko biheze nanje realije ukungena Imana inyeretse ukungene I shouldn't be complaining a lot nkabagarike kwidodomba
buri gihe akantu katagenze neza kuko hari ibindi Imana imaze gukora hari Imana yabanye nanje Imana yakuye mu maboko abanyisirayeli mu maboko ya Farawo Imana yabagaburiye manu ikamanura ibyo gufungura niyo Mana nyene iri kumwe nawe kandi izokora hari ibintu biri greater birenze utwo tuntu duto so rero niko ijambo ry'Imana mu majambo make ridutransform rigenda rikuganiriza ni cirore kakwereka ikiciro iyo kirabyo ubona aho utameze neza ukikosora niyo transformation wowe uvyumva gutega Charlize ni gute ijambo ry'Imana rigira ubwo bushobozi bwo kuduhindura ijambo ry'Imana nkuko Belize bivuze ni reflect ari ahantu havuga mu Baroma baravuga ngo abantu ngo batarakizwa but they have a veil on them. But that veil cannot reflect the glory of God. The glory of God is buri munsi ngo dushobora kuba revealed mu gihe dusi iyo veil. So ijambo ry'Imana rikuraho that veil. Riri gutuma hari ibinyoma Satani agenda abantu ukaryubakira ko bivuye na formation childhood yawe ivyo abavyeyi bakubwiye culture and nibindi ariko ijambo ry'Imana rigenda revealing rigakura niba ari ikintu wari warishizemo twe iwacu tumizuku you think ijambo ry'Imana rikwereka ati no warahezagiwe uri I have chosen nguko Yesu atubwiye ngo I have chosen you in advance ngo narabatoye ngo ijyambere ngo no barabivuga neza aravuga ngo I have chosen you in advance so that you can go whatever you ask the Lord ngo ukagisabisha izina ryanje ngo nzokigwa so ivyo vyose bigutuma uba aware so kandi musi hevuga tumwaro muravuga ngo wherever the spirit of the living God is there is freedom so ijambo ry'Imana rizana freedom kandi freedom na iva muri mukawara kandi mukawara nawe aba activated muri wewe through ijambo ry'Imana kuko mukana akuvugisha through ijambo ry'Imana and then after in prayers akaza akakuganiriza buhoro akakubwira ati soma ngaha anye urukurasoma ugati aha anye this is your situation before naona soma ijambo akumva there is nothing in psalm kandi psalm ubu ndayisoma nkavuga wow hari ahantu muri psalm 50 verse 5 since ko twayisoma iravuga ngo Psalm verse now chapter 50 verse 5 go gather my sons together to me. Oh, sorry. It's okay. Gather my sons together to me, those who have made a covenant with me by sacrifice. So ijambo ry'Imana ugambere nge no experience ijambo ry'Imana umwe rihindura umuntu. Go gather to me ubwoko bwanje ubwagize covenant na jewe bagize sacrifice bisigura ngo ijambo ry'Imana kurisoma bwo bwaye ni sacrifice uhaye Imana kuko hari ukuntu uhita ivyo nyine ivyo Belize yavuze uhita wumva ibintu uri kuragwana n'ibintu kuko urumva there is a truth indani umva uyu yimenye uhita uba free rero Imana yavuga ngo ngarukane nzanira ubwoko bwanje ubwagize covenant na jewe by sacrifice kandi iyo watuye Yesu n'umwami n'umukiza ugize covenant with God and then your covenant with God you are sealed good with a sacrifice ribi abamutima wawe kuko wemeye ngo Yesu n'umwami n'umukiza wawe bisigura ngo the control office ku buzima bwawe wihaye Yesu this is a covenant ugize n'Imana by sacrifice rero ijambo ry'Imana nk'ivyo nabishobora kumenya utazi ijambo ry'Imana bisaba ngo uje deeply so ijambo ry'Imana riri guhindura daily kandi aho nari ndeje sondu no musi kuko ijambo rigenda rimbwira ati no tugeze niba chapter yarangora gusoma I can read the whole book kandi your book nisigura ko ubuyizi yose ari gihe twasoma tukiha tugita ngo twara ko witango kizu ubushushe ugasoma ariko ntutari kimwe kimwe ariko ndabwira ngo muka we since wowe naguha nk'umufasha please explain to me so niho nagiye guzandatahura ijambo ry'Imana nagushaka kuritahura uri wenyine kandi uko riguhindura ko ari umufasha imande yawe ari wemerewe kuva utaranabaho
Imana yamukwemereye utaranabaho yawemereye aba ancêtre bawe kandi nawo nubwo atabamenye wowe uramumenya so Mwuka Wera rero aza kubwo agutahuza uzo bumitinga muri prayers ariko prayers nazo zizoba zifatanye n'ijambo ry'Imana. Amen. Yes. Amen. Ya muyandi majambo iyo uri deep mu ijambo ry'Imana with the help of the Holy Spirit uragira ama revelations, right? Yes. Hariho ibintu genda urahishurirwa ugasanga nyene biguhinduka kubera nibaza ko the purpose y'ijambo ry'Imana hanini no kuduhindura kutugira abandi ivyo Berize yakivuze ko gatoyi. Mbega Berize hariho ujya murongo twasomye mu Baheburayo 4:12 aka kajambo gahereza karavuga ngo rigasuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagirira imigabo. Ijambo ry'Imana ngo rirasuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagirira imigabo. Mbega ryashatse kuvuga iki ngaha? No kuvuga ngo ijambo ry'Imana batubwiye ngo ni inkota igera indani irashika irapenetra ikagera hahandi Charlize canke wewe mudashobora kugera mu buzima bwanje ariko canke pastor wanje adashobora kugera kuko mushobora kuba munzi jewe ariko ijambo ry'Imana ryo rirapersa rikagera hahandi hama rero iyo rigeze hahandi hanje tuzinanyeho n'Imana hamwe ntashobora kunyegeza Imana biroroshe cyane ko no kwereka outside ukabona ko ndi umuntu mwiza ariko ijambo ry'Imana rigera hahandi duhurira n'Imana hamwe tuzinanye n'Imana rero rikakwemeza icaha kakwereka aho wagiye yaba kukwemeza icaha yaba kugusubizamo imbaraga hama nyuma ngo iyo ryahageze mukahabonanira niho ugira imigabo niho ufata decision ukavuga ngo man I surrender ati Mana ndakuretse fata control cyangwa uvuga ngo man I repent cyangwa Mana forgive me cyangwa Mana hariho biragoye ko bino bihe ko nogenda nkabwira ngo shasha you know you're doing this it's wrong canke ufise inzigo canke ufise biragoye ko je no bikubwira ariko kandi shobora no kubikubwira ukaba defensive ariko iyo usoma ijambo ry'Imana umutima you don't need anyone to tell you wisanga ku mavi uri true to yourself ufise na Mwuka Wera ariko arakubwira you will find yourself ni kwa gusuzumwa hamugafata imigabo ni either repentance either surrender canke kuvuga ngo Mana mfasha canke nshoboza kuko ni kenshi nagiye ugasanga ndiko ndaba superficiel n'Imana ugasanga kubera hari ukungene iyo ukijijwe iyi ni example ndibuka habayeho umunsi nari ndi mu masengesho nafashe amasengesho ndi mu minsi yo gusenga ariko nkabashavuriye Imana nari ndayishavuriye mugabo kubera ukuntu twakuze mu ijambo ry'Imana usanga ntibakunda kutubwira ngo tube honnête n'Imana cyane tumenyereye nyine ko Imana tugomba kuza imbere y'Imana nyine tukavuga Mana uri nziza ariko ngasenga buri gihe ndiko ndasenga nkaba superficiel nkavuga Mana ndagushima wambyuye mu gatondo kuba wampaye undi munsi nuko ari umugambi wawe ariko ndi superficiel bikanka ko ngera kuri level hama so ijambo ry'Imana muri Isaiah nibuka ko yari muri Yesaya 41 I think yari umupastor yari ko aragigisha ndiko ndagiinterpreta avuga ngo ngo Yakobo ngo avuze ngo nakwibagiye bitangura kuvuga ngo havuga ngo uriko muravuga ngo naragutaye basically iryo jambo nuko nariko ndagibuka neza ko rivuga ryavuga exactement situation nari ndimo muri relation yanje n'Imana uko iryo jambo ryagenda risoma nuko ryagenda rivuga exactement ibintu niyumvira mugabo numva umenga sinshobora kuja kubwira Imana ngo ndagushavuriye numva umenga ntibishoboka ariko iryo jambo riragenda riravuga abayisraeli bavuga ngo Mana wadutaye ngumenga ngo ijambo rya ngo ntiwumva ngo isengesho ryanje as I'm reading numva ndaturitse naraturitse I remember that day I just ran ndi hagati muri service that's another story for another day ariko ryaraje rirasuzuma rirapersa rigera kuri cakindi rirambwira ati you know what I have not forgotten about you. I see you.
you know like yes ntuze kumbwira ngo mana ndagushima but truly in your heart ntabwo uri kurashima Imana. Stop being superficial. Niyo migabo. And then imigabo nafashe from that moment after hearing though was to go to God. Nkamara nka Dawidi avuga ngo mana wanyibagiye. I love David in the Bible. Nanje nagize imigabo ndafata decision avuga ngo God bivuye ku ijambo ryawe bivuye ku iri jambo rinsuzumye rimbwiye kandi nanje ndabohoze ndaje ndakubwiye umutima wanje mba numva mfashe iyo decision kandi narabohoze kandi nasanze ariho gukira kwanjye. So iri jambo rero riraza rigasuzuma imitima yacu hama nyuma tugafata imigabo tugafata amadecision. Amen. That's the power of God. That's the power of the word of God turiko turavuga. Nibwo bushobozi bw'ijambo ry'Imana. Hari icyo ufise wongeraho gasharize? Nefise akajambo gato nongera ko riri mu ijambo ry'Imana kuri ibyo vuze by'umutima. Yeremiya 17 verset 10 tushobora kuri 10 birakusinze ko nsomera mu Kirundi. Yeremiya 17 verset 10 haravuga ngo ni jewe uhoraho nsesa umutima nkagerageza umushaha kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe n'ibikwiranye n'ibivuye mu bikorwa vyiwe. nuko yaruguru gatonya muri 9 aravuga ngo the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? So mu bintu bya mbere byanditse kwasoma mu Kirundi kuri 9 aravuga ngo umutima uribesha kuruta ibindi byose ugwaye indwara itavurwa ninde yo bumenya. So mu bintu bya mbere byansinze nico kintu buri gihe hari ukuntu iyo umaze gukizwa hari bamwe kenshi turamenyera gakiza kandi buri gihe jamende risomye mita numva ko Imana ibona imitima yacu kandi ico kintu abakristo turacibagira ko Imana ibona imitima yacu ariko uko ugenda usoma ijambo ry'Imana usura kubona yuko umutima wawe Imana urawubona kandi ira testing kavuga this is the level wo ugeze ko ni Imana yonyine gushobora kubona au fin fond de notre cœur ikavuga ngo aha ni hageze Beliza avuze ikintu gikomeye ngo yaba superficiel akabwira Imana ibiri hejuru ariko ijambo ry'Imana iyo uryumvise rikubita ahantu nawe umva kuko umva niyize ofeti umutima w'umuntu kandi niyo ishobora kumenya how to kukwega kukuzana nukuri ijambo ry'Imana harimo Imana muri ibyo ngo ijambo ry'Imana ngo rirarema nukuri ijambo ry'Imana rirarema nico gituma n'Imana itubwira muri proverbe iratubwira neza ngo mu kanwa k'umuntu harimo kurema yabiduhaye muri twebwe wumva akelpo Imana idukunda yaduhaye ijambo ryayo ngirito no muri twebwe kurema ijambo kwara ko yatubwiye ngo mureme ngo reka tureme abantu ngo tureme ngo umuntu ngameze nkatwe. So basically yaturemye mu ishusho ryayo, so ijambo ryayo rero reflecting the spirit yashize muri twebwe kandi that spirit iyo taking the over niho umutima wawe udashobora kwigisha imbere y'Imana kuko umutima wawe uri connected kuwa uremye nijoro mbona ikongera ufite nico Imana yakundiye umutima wa David. Hari hano nasomye havuga ngo David ngo Imana yamuvuze ngo ni ngo domain after God's heart. Ni kuvuga yari sincere mbere y'Imana, yari isesa, yari naco yarahishije Imana, yaravugisha ukuri niko novuga yaravugisha ukuri imbere y'Imana. Nico gituma David naho yoba yaragize amakosa gute Imana yaguma imukunda yagumushingira intaye. Naratangaye cyane ariko iri kwirabwira Salomo umuhungu wa David ngo ingene yakunze se wiwe ikamubwira yuko ku buryo Salomo n'igihe yakora amakosa Imana yamubwiye ngo sinda kwa kubwami kubwa Dawidi umusavye wanje. Ni kuvuga Imana yari kiri proud ya David. Rero nta kindi catumye Imana iba proud yiwe gutyo onye ni kubera ukuntu yari very sincere imbere y'Imana. Charles aracishije mwaka arico agivuga Gabelize. Charles aracishije mwaka aravuga ingene ijambo ry'Imana sinzi ko ndakivuga uko yakivuze ariko yashatse kuvuga ingene dushobora guhindura
canke ngira nisho nashaka kuvuga ingene ijambo ry'Imana dushobora kurema ibintu dukoresheje ijambo ry'Imana. Mbega bigenda gute kugira ngo ijambo ry'Imana ridushoboze kurema ibintu, ridushoboze guhindura ibintu, turikoresha gute? Yeah, that's true. Yeah. Ijambo ry'Imana rirarema umunezero aho atamunezero uhari. Gute hari amajambo y'Imana avuga ku munezero. So ni kenshi umutima wawe ubabaye, ni kenshi hari ijambo riri muri I think ni muri Yohana 14 havuga ngo my heart do not be troubled. Go and then akavuga ngo I shall receive the peace that surpasses all the understanding. Iyo mbuza amahoro buri gihe namasanga navuze ngo my heart do not be troubled, nkasubiramo iryo jambo kandi sindakubesha. Buri gihe iyo nsubiramo aya majambo y'Imana amahoro araza. I don't know how I can stress enough about the power of God, or the power of the word of God. Ariko cyo navuga ngo ni jambo rirema, ni jambo duhagarara ko tukavuga ngo by your stripes we are healed. Ngo kubw'ibishishago yawe twahawe gukira, tukarema gukira mu bantu, mu bagwaye ingwara zikahunga, tukarema ikirere cy'umunezero ahari umubabaro, tukarema what can I say? There's so many examples. Ariko ni jambo rirema, kandi niryo ni jambo Imana yakoresheje mu kurema isi. Nijira avuga ngo habeho umuco ukabaho, habeho amazi akabaho. Iryo jambo yarari releasing rikarema rikabaho. Niryo jambo rero dushobora ku releasing iyo umuntu agwaye tukavuga ngo ntupfa urabaho. Ni jambo when you release ico kintu tuvuze kiraremeka. Nuvuga ngo habuze ibyizigiro bikaza. Ni jambo iyo ribaye release tukwanka the spirit of death, tukavuga ngo you will not die, you will live to proclaim the gospel. Ni jambo when you say it, you know, there's so many things. It's like ukavuga ngo it's no longer me who live, but it's Christ who lives inside of me. Ukabwira umubiri ati icara, wewe warapfuye, jewe ubusije nkiriho ni Kristo abayeho muri jewe, kugira ngo ducishe bugufi imibiri yacu. So rirarema kandi by'ukuri bikaremeka. Hakabaho gukira, hakabaho kubohoka, hakabaho n'ikirere kigahinduka, hakabaho umunezero, you know, hakabaho amahoro, hakabaho byinshi biremwa à travers ijambo ry'Imana. Charlize, wewe ubivuga ko iki ngene ijambo ry'Imana dushobora kurikoresha mu kurema ibintu canke mu guhindura ibintu? Hari ikintu nashaka kongera ko ako kantu Belise avuze. Ijambo ry'Imana rirazana umunezero. Nibaza ko akenshi abantu baza ku Mana bumva ko ari dernier espoir, ariko truly God is the first. Nukuri iyo wambaje Imana kandi ukayambaza ucishije mu ijambo ryayo. Hari ijambo rivuga muri Proverbe 3 verset 5. Kora kuje iyo nsomye ijambo mpita ndarifata, simfata verset ko mpita fata aza ndarisubiramo uko nyene. Muri Proverbe 3 iravuga ngo 3 verset iravuga ngo see God first. Jawo muri cyanje bwa ngo see God first ngo iravuga ngo trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Hari ukuntu you senze utari based ku ijambo ry'Imana, usenga n'amarangamutima. Ariko you senze aravuga ngo in the Bible it says trust in the Lord. Here I am, Lord, I trust in you. My heart is in you. I am not in umuntu asenga gasenga n'amarangamutima yagasaba ama request yiwe, ariko ijambo akavuga ngo I am if I do not lean on your own understanding, go in all your ways, go acknowledge him, go he shall direct your path. Iri jambo mu gihe gisende isenda avuga ngo tusome mu kirundisha haravuga ngo mu Migani 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bwawe, umumenye mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira zawe. So iri jambo
nakuyemo ibintu bibiri kwizera Imana. Hari ahantu muri indi version iravuga ngo see God first, rondera Imana ijya put ishira imbere. Nukuri nshaka gutera impunga buri muntu yumva ko agenda kurondera Imana ijyanyuma. Imana irondeye ijya mbere. Hari ukuntu twumva ngo Imana yishuye inyuma ya byose, ariko mu ijambo ryaravuga ngo yishira imbere. This is iki ni cemeza yuko ngo uyishize imbere izokoreka inzira zayo, kandi inzira zayo ni nziza. Nukuri ijambo ry'Imana ritransforma umuntu, nkuko question cyo kumbaza kugenda ihindura umuntu, nivyo ngene turikoresha mu guhindura umuntu, mu guhindura ibintu canke niba wari ubabaye nk'ubu ugasenga ijambo ugakoresha rino jambo ukavuga ngo Mwami I trust in you, ndashaka ngo ufashe kino kintu. Imana yo iravuga ati yibajije ku ijambo ryanje. So kunguko ijambo Imana avuga ngo mperekeze ijambo ryanje gushika rishitse, bisigura ngo wewe watuye ijambo ryo yavuze ngo arariherekeza. So niba watuye ngo I trust you kandi ngo uzonyereka all the path to take, wewe wahamagaye ati Imana wewe wavuze uko kandi yo ihagarara ku ijambo ryayo. So niba yavuze uko isho bitegezwa kuba kuko yo yakurikiranye ijambo ryayo. So Imana rero ijambo ryayo riguhindura gute, rizana ibintu gute? Through prayers. Through prayers, through declaration. Dawidi ntakunda ngene avuga muri Psalm 90 aravuga ngo this I declare, ngo je déclare, ngo this I declare about God. He alone is my refuge. Umva yarafata autorité. So mu ijambo ry'Imana ibintu biremeka mu gufasha autorité. Kuko Imana yavuga ngo nabahaye byose. So narabibarunga. Umva nta kintu na kimwe uzorondera kimwe kwisi uzosanga uri kurasaba Imana kitari ngaha. N'ubutunzi burahari mu ijambo ry'Imana. Uzoje muri Ecclesiastes ni amahoro. Yesu aravuga ngo ndabaye amahoro adatangwa n'isi. So ijambo ry'Imana rero uri kurasenga ukavuga ngo uku ni ku ijambo cyawe rivuga, uri kuvuga na confirmation, kandi the more you speak about it the more uko wegera uko ivuga nuko biba ubuzima. Kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ndabaha ngo it's a seed, ngo uri kuplanta imbuto. So jewe I used to have nadakunda kugira ubwoba nkaza ndasubiramo Isaiah 41 Isaiah 41 iravuga ngo do not fear because because I'm your God. Do not be discouraged do not fear because I'm with you. Do not be discouraged for I'm your God. Aravuga ngo I will strengthen you and I will help you. Sinzi ko muri isomo kirundi in case abantu mutwabyumva neza, ngo I will strengthen you, ngo I will hold you up, ngo nzagufata n'ukuboko. So every single time nagira ubwoba nahita ndabivuga, the more nabivuga the more it begins to be life. Then ubuzima. Psalm 41 verset 10 haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Yes. So buri gihe rero narisoma, buri gihe numva hari ikintu kifasha nkahita wa mubabaro narifise canke bwa bwoba bwo kwavansa, nkumva Imana iragarutse, kandi Imana ikubwiye ngo ukuboko kwanje kuni ngo kure kandi iravuga muri Isaiah 59 nyene verset ya mbere iravuga ngo ugutwi kwanje si guto ngo kumve, kandi ngo ukuboko kwanje si gufi ngo gukore. Bisigura ngo avuga ngo numvise gusenga kwawe. So you sense bisigura Imana yo igumiri attentive, ikavuga ngo umwana wanje aravuze kandi avugishije ijambo ryane ntegezwa kurikurikira. Kuko yavuze ngo ainsi en est de même pour ma parole, ma parole et ma promesse, elle ne revient pas à moi sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais et sans avoir atteint le but que je vais fixer. Bisigura ngo ivyo bintu bitatu iba numva iraduha ama situation atatu: réaliser gukora ico navuze, efe nashaka ko biproduisa. Niba warufise ubwoba yashaka niba warufise ubwoba Isaiah 41 verset 10 Imana ishaka ngo ubwoba buveho. So efe yashaka kuproduisa ihitiza, kuko mu ijambo ryavuga ngo it's a seed, ndiko ndaguha imbuto kugira ngo Satani naza, kuko na Satani mwibuke ko yagize menace kandi yagerageje Yesu
akoresha ijambo ry'Imana ariko we ntabwo yizera arayizi ariko ntabwo yizera twebwe that's the power that we have. We believe. So if we believe is gonna bizana ubuzima muri twebwe. So ijambo ry'Imana riba rigufasha mu gusenga no kwafirma. Yeah, niwo bizana ibintu bigafata umubiri niko novuga. Yes. Mbega tukiri ngaho onye Gaberize vyokunda yuko ukunda ijambo ry'Imana udakunda Imana? Sinibaza kuko ni gute ushobora kuvuga ngo wakunze ni gute ukunda ikete ry'umukunzi wawe udakunda uwo mukunzi wawe? It doesn't make sense. Ni gute kuko Bibiliya it's also urabizi hariho abantu usanga agukunda kubera ikintu agukurako mugabo wewe atagukunda vy'ukuri agukundira ibintu bikuvako barabaho ugasanga umuntu agukunda kubera ikintu umuhereza mugabo ico kintu gihagaritse ntukimuhe akaca hagarika. Mbega birashobora kwiyaplika ku ijambo ry'Imana na oya sinibaza kuko gukunda ijambo ry'Imana ni ugukunda Imana kuko ijambo ry'Imana ni Imana. The word of God is ngo in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. So ntushobora kuvuga ngo mbere na mbere ngo jambo yariho ngo jambo yari kumwe n'Imana kandi jambo yari Imana. So niba rero jambo ari Imana ni gute uvuga ngo ukunze ijambo ry'Imana ariko ntukunda Imana? Kuko aya majambo nayahumetswe na Mwuka Wera na majambo ava ku Mana. So biragoye kuvuga ngo ndakunda Belize ariko sinkunda amajambo ya Belize avuga canke ngo ndakunda amajambo avuga ariko sinkunda umuntu. Nibaza yuko ari mu gihe woba ari byo uri kurakuramwo nyene nkuko aruvuze ukavuga ati maybe ndakunda ijambo rivuga ngo musabe muzoronka ariko nuwosaba umuntu udakunda. Numva bigaruka hahandi nyene ko kugira ngo ukunde ijambo ry'Imana ugomba kubukunda Imana, ugomba kubukunda uvuga aya majambo kuko ntiwovuga ngo ndakunze biragoye kuko sinibaza kubishoboka. Je uko ndavyibaza nuko ugomba gukunda Imana imbere yo gukunda ijambo ryayo. Yego. Bo vyumva gute Gasharize? Jewe ico kintu ni question ari complexe ariko jewe hari abantu benshi bashobora gukunda ico umuntu aguha. Tufate agakunda wewe cyangwa agakunda amajambo meza yawe nawe agukunda. Umva hari abantu basoma ijambo bakibaza ku tuntu twiza gusa. So niba Imana ngo nzoguhezagira agakunda Imana akora utwo tuntu twiza agakunda iryo jambo ariko agenda mu barewi akasoma akavuga ati ibi ntibindaba. Ni cemeza yuko ntabwo uzi uri kurasoma uwariwe. Nico gituma n'Imana itwasita cyane ngo ni mu mitima yanyu kubera yuko iyo uhaye umutima wawe Imana kandi suye n'inyuma ushobora no guha umuntu umutima umuntu utazi bishoboka. Niba umutima wawe ushize ku mafaranga nuko uyazi uzi n'uburyohe bwayo. So umutima wawe aho ubushize niho hari n'umunezero wawe, niho hari na fullness yawe. Rero umuntu ashobora kwerekana ko akunda ijambo ry'Imana kubera ibyiza yikuramo gusa ariko through adakunda ijambo ry'Imana. Maybe ni intérêt ashobora gukoramo intérêt ariko nawe bigaruka handi nyine agaruka yikunze kuko the more bivuga the more bizana ubuzima muri we, the more azo kwisanga yashatse no gusoma ibindi. Kandi Imana yavuze ngo ninjeze umutima wanyu nkuko twabisomye ngo uri wicked ngo ariko ngo nzikungene ngo ndawutwisting ngo na mind yanyu nkayizana kuko arazi faiblesse zacu Yesu arazizi. So aravuga ni niba akunda kunsaba kino nzakimuha ariko ndakimukwegane canke ndamurindirize nze nkuramo akantu gato uremo nakandi gushika ngo umutima wiwe ubu wiwanje. So Imana yo irakureka kuko n'umuvyi yatubwira ngo aratubwira ngo Mwuka Wera nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Mwuka Wera ngo aradu prompting in our heart ngo kuvuga ngo Abba Father. Bisigura ngo niba bivuye muri twege umutima wacu normal ntabwo babivuga ariko Umwuka Wera ari muri twege atubwira ngo vuga Abba Father kuko yo arabizi ko uyu yambaje nk'umuvyeyi kandi byukuri umuvyeyi n'umuntu wamuzinanye papa wa n'umuntu wamuzinanye. So rero gukunda ijambo ry'Imana udakunda Imana ntibyashoboka. Ntabwo ukunda ivyo papa waguha udakunda papa wawe kuko
wowe uri kurabesha kandi nawe arabibona mugara kureka kuko ni papa gushika ubonye ko ari papa wawe hamukaza ukamenya agaciro kiwe wavuze ijambo riryoshe ngo rivuga ngo mwizigire uhoraho mwizigire uhoraho ngo n'umutima wawe wose ngo ntiwishimikize ubwenge bwawe iri jambo umunsi ndarisoma ryaranyeganyeje gato natahuye ko mu kwizigira uhoraho uri kurasoma Bibiliya ingene ivuga turabizi twese uko twize mu ishure iryungane ririmwo agakwabu riba ritarahera ugomba kufatanya na bijya bikurikira rero avuga ngo wizigize uhoraho umutima wawe wose hakajamwo agakwabu hanyuma ngo ntimwishimikize ubwenge bwanyu natawe ko mu yandi majambo kugira ngo wizigire uhoraho n'umutima wawe wose ugomba kutishimikiza ubwenge bwawe ukagira ubwenge bw'Imana ugasaba Imana ikaguha ubwenge bwayo kubera nasanze ubwenge bwacu bunyuranywa n'ivy'Imana bunyuranywa n'ivy'ijambo ry'Imana kenshi ubwenge bwacu ni vya bindi vy'amarangamutima yavuga usanga butujana mu marangamutima ugasanga biratandukanye na discipline Imana ishaka ko tugira canke uko Imana ishaka ko tubaho ubuzima bwo kuyihimbara rero ico cari ikintu gikomeye cyane wacishijemwo ko dukeneye ubwenge bw'Imana ngo Salomo Imana yamubajije ngo ushaka ndaguhiki arabwira Imana ngo aba bantu wampaye ubu bwoko ni hanga rinini cyane abisirayeli bari abantu benshi cyane ngo ni hanga rinini cyane ngo sinoshobora kurirongora ntagira ubwenge ngo ndagusavye mu bwenge mu bwenge bwawe ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana inezerezwa nico Salomo asavye ngo Imana iramubwira ngo kutansavye ubutunzi ntusabe icubahiro ntusabe ko abansi bawe bapfa ico nsavye ndakiguhaye mbere nico utasavye ndakiguhaye naco nyene vyumvikana ko Imana irakeneye ko tugira ubwenge bwayo irakeneye ko turongorwa n'ubwenge bwayo ni naho tugira discernement yo kubaho ubuzima buyihimbara tukamenya ati ikinye ntigihimbara Imana ndakiretse ikinye ni sawa ndagikora kubera ko iyo utafise ubwo bwenge bw'Imana usanga wirongoye usanga wagiye mu bwenge bwawe nyene ugakora ivyawe ukurongowe wakoze cyane kuvuga ico kintu nari numva cakongera ko akantu gato kuri iryo jambo nanje ndarikunda cyane kuko rikwereka ko Imana ituze Imana irazi yuko abantu the first instinct ufise iyo uhuye n'ikintu ni ukwigwanirira ni ugushaka gukoresha ubwenge bwawe shashaka ivuze cyane avuga ngo yatumiye abantu ngo ntimwame murindira kuhamagara Imana ubwa nyuma kenshi tuja ku Mana kubera ibintu byacu twagerageje ubwenge bwacu twabukoresheje strategy zacu ama contact yacu yakoze yase ariko Imana aratubwiye ngo do not kuko yarazi yuko that's where we go first nk'ubu habaye ikibazo ikintu ca mbere ni ndagifixa gute reka mamagare Karine ko ndazi ko ashaka kukinkorera Karine adakunze ndazi yuko shasha za kugikora ni gake nkuyo n'ikibazo kuvuga ngo reka ndagiye gufuka mpamagara Imana ariko Imana yo yari tuze ratubwira ngo do not yaravuze ni mwizera ibyanyu ariko munyizere jewe munyizere Imana idufashe tuzobe kuri level yaho kwizigira Imana n'imitima yacu yose nukuvuga ngo imitima yacu ibire yomanye n'Imana imitima yacu ibire ihanze amaso Imana kuburyo ikintu cyose cyo gushikira ikintu cyose naca kintu dufise abagenzi duhamagara ugasanga uramubwiye ati numva ndushe numva mbabaye ariko canke numva kino kintu ntazi ngene kigenda utrusting Imana enough yuko aba ariyo ya mbere ubwira ntuhagarare ku byo wiyumvira ntuhagarare kuri understanding yawe ntuhagarare ko uri kumbure kino kintu ndagikoze muri buno buryo kuko actually I realize Imana arumuririmbye ari ngo numuhanga akomeye Imana irazi ubwenge kuko yari ibizi yari kuradufasha kuko nasanze iyo trusting it's easy and uri kurata umwanya uri kurazunguruka ko at the end you have to go back to him. So in order for it to be easy, go straight to God. Nizo nakubwira ati nutebe kwa Karine just straight kwa shasha, you know. Yes. That was really good. Ikindi naco nuko urashobora kwihenda ngo urizigiye Imana ariko ukayizigira ufise
ikindi kintu wowe mu ruhande uri kuraraba akarorero nk'ubu kavuga ati bakudiagnosinze ingwara idakira cancer ukizera ko Imana irakiza cancer naho abaganga biri prouvé scientifiquement ko ari ingwara idakira wowe mugabo urizeye ko Imana irashobora kuyikiza ariko beside yo kwizera ko ikiza ukaca uvuga ati nivyo Imana irakiza mugabo ewana nizeye shimiyo nizokora umuti ugasanga ni biragoye yuko ubwo nyene muri wowe uca wumva yuko biragoye muri wowe uca wumva yuko reka ngende nsenge Imana irankiza kandi nza kuvyuka nakize uca wumva umenga ego nivyo Imana irafise ubushobozi bwo kunkiza mugabo ewana kariya kashimiyo nako nyene karaza gukora umuti ariko Imana suko ikeneye ko tuyizera yatubwiye ngo tuyizere n'umutima wacu wose wakoze cyane kuzana iryo jambo ndarikunda cyane ni naryo nari nigishije ko vendredi umuntu uzaye kugicanira ni jambo ryiza cyane gose rero jewe narigeze kubaho ijambo ry'Imana ari ikintu kitagira meaning ugasanga riri boring kuri jewe ugasanga Bibiliya vraiment n'igitabo ntigera niyumvira gusoma nagisoma dimanche ngiye gusenga sinzi ko byo byarababaye ko mwebwe mugasanga ni ikintu cari compliqué numva umenga sindagitahura mbega Berize canke Shasha niyihe ntererano mwoterera nk'umuntu yoba ari muri iyo situation nigeze kuba ndimwo nanje no tanga karorero no bisharinga ariko nkeneye ko namwe mumbwira ko ico kintu hari umwe wa mukizi peut-être hari umugenzi yabikuyagiye yakubwiye ingene ijambo ry'Imana cari ikintu atafatira umwanya cane ariko mu nyuma akakubwira ingene yahavuye arikunda yahavuye rimwanspire ibintu vyinshi mbega mwoterera interera niyihe umuntu ari muri iyo situation ijambo ry'Imana risoma dimanche gusa agiye gusenga canke bahora batubwira ariya mu Burundi ngo ugasanga ngo dimanche ngo karinda kugira gutya inkungugu ngo nguri yagiye kw'inkungugu kubera ko ntiwigera ugira wiyumvira kuri soma mbega niyihe ntererano mwoterera umuntu nk'uwo onye nanje novuga ntivyoroshe nabitanguye ndabivuga ni gusoma ijambo ry'Imana birategwa cyane iyo biteguye iyo utanguye biragora ko nanje ndibuka kera naho nasoma ijambo ry'Imana ugasanga nyene ndavuga Imana ndashaka mvugishe nkaca mfata Bibiliya nkagira gutya nasoma ngumva ngo nuko ngo rero ngo haraza inkuba nkabwa Imana nasubira ngugurura ngo ndagukunda n'umutima wanjye ati okay Imana nahaye ugasanga nyene hariho ariko ikintu nobwira umuntu nuko niwe uri mu rugendo n'Imana menye ngo ugomba kumenya ivyawe ugomba kumenya ico umukunzi wakubwira kandi iri jambo ni warimenya ko namajambo yahumetswe na Mwuka Wera yanditswe ahumetswe na Mwuka Wera kandi ari amajambo avuye ku Mana avuga ivyawe my God bizohindura ubuzima bwawe birahindura n'ingene usoma ijambo ry'Imana kubera iyo usoma ikintu umva nyene ndiko ndashaka kino kintu it's boring ariko ni wumva nukuri ndasenga amazimande imazimisi iri kuyanyikisha kuri ijambo Mwuka Wera amazimisi kuyanyikisha kuri ijambo rivuga ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose like niba ukunda Imana menya iki kuvugako kujya imagine kujya ugura umuti ukazana na mode d'emploi umenye ko nawe hari ibyawo hari icimana kuvugako nta kintu na kimwe nta kiraza nta cabayeho nta kitaraza nta kintu na kimwe kitari muri no jambo ry'Imana nibwo bubasha bw'iri jambo ry'Imana uvuga ngo yovuga ngo iraduhevela muri jambo ry'Imana harahana avuga ngo aduhishurira amabanga did you know God can reveal secrets about your future? Amen. Did you know God can speak to you about the things that are about to happen? Mugabe ibyo ntushaka kubimenya udasomye ijambo ry'Imana ngo kubwire yuko yaragusezeranije yuko izokubwira ijambo ryayo izoguhishurira amabanga you know cyangwa umuntu nuzomenya
ntuzomenya tuzomenya iby'isi tubwira ariko ntituzokora tumenya icyo Imana itubwira ariko niwasoma ijambo ry'Imana nzomenya ngo Belize I am fearfully and wonderfully made by God. Nuvuga it doesn't matter ibyo shashaza kumbwira, it doesn't matter iby'isi zonyita, it doesn't matter ariko nzomenya ngo I have a God that knew me before even my mother, before even I was put in my mother's womb. So niyo wiha iyo mindset, ni wamenya ngo na majambo y'umukunzi wanje, ni wamenya ngo aha niho Imana tuganirira, bizo shifting, it won't be boring anymore. Eka nkubwira, hari umuntu yavuze nabivuze ko kare avuga ngo abantu bavuga ngo Imana ngo niko iravuga. Imana yaravuze kubera twiyumvira yuko Imana kugira ngo tuvugishe dukeneye nyene nkazi ize uri nko mu cumba hatabona umuco mwinshi yivuga ati Belize ndagukunda, like you know that he can do that. Cyangwa ukarota cyangwa ikakurumkira abahanuzi ariko kandi yaravuze already. Yaravuze uyu munsi hari ijambo kugura muri no jambo rikavuga ku buzima bwawe today with the same verse wasomye yesterday, ariko rikaza rigahindura ubuzima bwawe. So ku muntu rero ariko ara struggling no gusoma ijambo ry'Imana, ubwa mbere no kugira ngo ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ubugingo bwawe bwose. The words follow iguhe inyota yo kuba mu ijambo ryawe, kuko ufise inyota you wanna know more, kuko ni wasoma ukumva iki kuvuga ko ejo uzovuga ati okay next God muri area what are you saying about my career, muri life how do you want me to go evangelist, waravuze ngo go and spread the word, how can I do it? Read, it brings you, there is so many secrets kandi nubwo wayiheza trust me you will come back kandi kikaba gishasha. So ndakuhaje abantu hama kandi it's not easy ugitangura kuko navuze twese biratugora. Ugitangura ndakuhaje abantu kurondera abandi bantu mukorana musengana you know ngo icuma ngo kira chazi kindi kichazi urumva iron sharpens iron. Rondera umugenzi wawe uvuga ati je ndashaka dufashanye tuze turasoma verse imwe ku munsi hama tuyiganireko canke ejo reka dusome chapitre imwe together comme ça bigenda biraza uzobitangura bigorana ariko ni wagera ugatangura kubona revelation, ugatangura kumvura ruhuze, ugatangura kubira turuvutanga uri kurarira waje ukasoma ugatangura kurira kubera wumvise Imana iri kurakubohora muri iyo jambo. Trust me, nobody will push you, will force you to read the word of God. You will always feel the hunger to go and hear more about God. Sharizo bivuga ko ikiwe wowe obitubwira wobwira woterera intera niyihe umuntu ari muri iyo situation yuko ijambo ry'Imana rimurambira gusoma atarifatira umwanya. Jewe uko nura umuntu caye nka an advice burya ijambo ry'Imana the more urisoma the more umenya agaciro kayo. Ariko aho gaciro kayo nishoka mye muka wera adahari. So ico jewe ungire experience yanje nanje used to read nkumva ibintu ko birangiye muri wose nkumva I don't know nkumva ngatangura kumva ibintu bijya mu mutwe ngatangura kwiyagaza nkacafata telefone nyine distraction ikaza. Ariko ico nabwiye mu muka wera magukunda ijambo ryawe I ask in prayer ndavuga ngo mwami you know my weakness, urazi faiblesse zanje, urazi na strength yanje kandi ijambo rirangora gusoma. Please ndavuga ngo I am sincere before you, umfashe nkunda ijambo ryawe kandi ndarisome ndaritahure kuko nk'ubu urashobora gusoma ijambo and then ukavuga ngo ikintu ni giki ariko nasomye muri Kings arajara amashapiro nashaka kujama mu books Kings go somewhere ari ibintu na muri Psalm, Proverbe utunye tworoshe Ecclesia utunye turi Song of Song reka ndabashinge na gatonya Imana ngene yanyatire gusoma ijambo ry'Imana naguye kwako je numva boring nyine ntamva nini I don't understand. And one time niri Bible ya mama ya kera bamuhaye umukiri mutonya and then ndayisoma ngo kuri Song of Songs
ndavuga ngo Imana irakundana ko Song of Songs it talks about love. Yeah. No, this is numva ishaka ryo kumenya what is God, who is God. Yeah. Kujyo ashaka gushaka ko numva it's a holy, ibintu biri holy, like Imana ishaka kuvuga relation gute. Yeah. And then ndarisoma numva ndaryohewe, numva noja muri Matthew naho, numva nogenda kuraba mbega ni igiki Matthew ivuga, ntangura kumenya andi majambo y'Imana, andi majambo Imana igenda iraganiriza, ntangura kumva ibikorwa Imana yakoze, ariko nyene it's a way Imana igukwega, ni handi Imana ivuga ngo I test their mind, kuko aratuzi. So nukuri nosaba ikintu cambere shaka gutera impungu umuntu u struggling, because this is the devil, ni Satani washaka ngo ntumenye ukuri, kuko Imana iravuga ngo you will know the truth and the truth will set you free. So kugira ngo ube libre, kugira ngo ube ataki nakimwe gufata, ijambo ry'Imana igira uruhare rero urwo ruhare igira ruzana Mwuka Wera. So wewe saba Mwuka Wera Imana ngo ikurevealing how Mwuka Wera kuganiriza, kuko uko aganiriza just kuganiriza Belize, azi Belize aho mufatira, azi aho Jean fatira. So niba wowe mu ijambo ry'Imana byarakunani, no I know hari n'abantu batazi Mwuka Wera neza, ariko bwira Imana iguhishuye mbega ninde Mwuka Wera, mbega adufashiki, kuko muri Bible avuga ngo ni advocate, ngo azobabwira, donc numufasha, azobabwira ibyo je nashoboye kubabwira byose. So niba nk'ubu ndashaka gusoma ijambo, iyo Mwuka Wera mubwiye ngo fasha, nukuri na kimwe nahura still to this day, na kimwe nahura, ariko iyo mbwiye ngo Mwuka Wera ndafasha kano kanya, I am attentive, please ngira ushaka kumenya kama ikindi kintu cakabiri, you have to utegozo gusettinga umwanya wawe, kuko hari ukuntu inyuma Satani akubwira ngo banze ukora ibindi byose, ngo mucuza ngo ngubwire before kuryama ngo cogura ijambo ry'Imana. This cannot work, this is ni Satani aturesha. Nukuri take time to God. Nukuri Imana yatubwiye ngo put God first, ni mwishira imbere, nukuri nuishima uvuga ati okay 17h30 jusqu'à 18h ni umwanya w'ijambo ry'Imana, shakaza Imana izi ntaho zijambo, nukuri uzobona ubuntu. Ariko nuja kwisima 23h30 tuvugisha ukuri vraiment 23h30 itire bajya kwishe, kandi nuri attentive waciye mu byinshi, ariko nuvuga ati 30 minutes muri break yard nzoza ndasoma ijambo ry'Imana, nubwo ari 5 minutes, kuko 30 minutes bishobora kuba bikugwa ari ijambo kwitangura, ati 10 minutes basi ndazihaye Imana, nzosenga 5 minutes 5 minutes nsoma ijambo ry'Imana, nubwo ari aka phrase kamwe hamuga ugasamuka akagufasha. Nukuri umwanya hamwe na environnement murimwo uzi kutugura ijambo ry'Imana uri kumwe muri famille muri abantu kuravuga, urasoma ijambo ugahita ukugara ugahita uvugisha Karine, umva you have to kuja ahantu ha wenyene. Any form of distraction Imana ukabwira Imana mbwira niye distraction ni telefone, Imana mbega ni giki kinsamaza kugira ngo ijambo ryawe sindaryumva, hama ndacegeza inyuma. Nukuri ikintu cyose Imana yabwira abantu motive gituma bikoze, nubikora ko rubishaka urashaka kumenya Imana izogusettingira umwanya, guha disponibility, ikavuga ati this is the time, ugahita wisanga wicaye ahantu uravuga ngo reka nsome ijambo ry'Imana, ukicara ni uri muri jardin, ukicara ni uri mu nzi wawe ukabona ati aha niho hanjyohera gusomera ijambo ry'Imana, hama ugasaba Umwuka Wera intelligence, kuko avuga ngo wisdom muri Proverbe 3 nyene hari ahantu bavuga ngo wisdom ngo it's ngo kwikote imwe ngo gwa riches, windi kote ngo long life, ngo kandi ngo wisdom gwifashe neza, wisdom tree of life, ngo ni giti cy'ubuzima. None umva iyo wisdom bavuga ni Mwuka Wera. Mwuka Wera rero nubaguha iyo sagesse yo kumenya ibyo ukurasoma ibyo ari byo. Nukuri nk'ubu jewe no baka example gatonye nkaca subije ijambo muri 2 Kings verse 20 ni bari kwavuga inkuru ya Josiah yari mu king, Imana yari declare kugiye kwica abayuda. Ugamede so ibintu nahita nunga navuga ati ni biki nabyo nzi jewe nta rwano turimo twebwe, I don't understand, ariko ndasoma ndumviriza ndavuga ngo Mwuka Wera niko ushaka kunkuramo ngaho. Ntangwe gusomagira ahantu ngo umwami Josiah aravuga ngo ati data ngo akicumva iryo jambo Imana yabubwiye ngo ngiye kubarandura ndabice nyine, atuma umukozi wayo ahita abwira abantu
bose abaprofete bose aba priest high priest avuga ati nimugende kubaza Imana ibaze niyo ibarungikiye ico iyo menace ariko abavuga ati nta n'ikindi yise avuga arababwira ngo nimugende mumbarize guca Imana ivuga ngo agiheza ngo ahita kuri ngo atabura impuzu ziwe zose ngo ararambarara ngo abwira Imana ngo Mana ndasabye imbabazi ngo on behalf of my ancestors urumva nk'ico kintu navuga ngo Mana gute umuhwa je nayo kwimva ndumuhene gutabura impuzu zanje ngo Mana ndasabye ngo kuba ancêtre banje ngo kubwa ngo abayuda bose kandi yari umukingi ariko ushobora kuvuga ati turandure cyangwa ubireke ito ariko yari afise igitinyiro cy'Imana none nk'ivyo nabitahuye gute n'umwuka w'Imana yavuze ati raba a heart that is repentant umutima wihana nk'ivyo navyo ne gutahura nk'uyu ndabisoma mu Korate 8 ndavuga ni ibi nibiki ariko mwuka wera n'ukuri umusavye ati ntahuza noneho agenda kuvuga mu nyuma ngo umutima ubonewe umutima nguri Imana ikunda imitima iri nuja gusoma ijambo ry'Imana uvuga ngo mwami singiye kukubesha navyo naho ngiye gusoma ariko ubana naje uwo n'umutima uri umutima wicishije bugufi umutima Imana yishimira Imana yavuze ngo ndabatabaye ngo kuko ngo mbonye umutima wa Yose ngo wayicosaya ngo yaje imbere ngo he despair ngo his clothes ngo ararambara ngo arasaba imbabazi none ibaze nk'ivyo bintu ndabisoma ntanabitaho nari kuvuga ni umukingi yafashwe n'ibiki nta nakimwe gutahura ariko mwuka wera yaraje arambwira ati urabona ibintu biteguza kwa applica no mutse kwa misi yose ati buri gihe wumvise wakoze amakosa ati rambarara niba umukingi yashoboye kuryama hasi wewe tani gitwete ni murarunga mu buzima uracira umunyeshuri you can do it ni handi usanga umuntu ayicaye abandi ko arasenga wakaca yicara kamera nk'uko ariko Imana ubaza umukinga akarambarara hasi nico kimwe natwe Imana ishaka imitima iri hamwe kandi uwo mutima uwuzanye imbere yayo mu ijambo izoko explica nk'ubuje nakwe umutima wa répondre kandi umutima uri humble before God urumva nk'ivyo byose nabitahujwe n'amukawe so rero ndatera impungu umuntu wese ariko struggling agende na perspective ivuga ngo sinje ngo nje kukuronka ivyo nzoza gusengesha gusa nje kutahura what is the system of God ni gute Imana ikora ni gute Imana ishaka i blessing gute kuko urumvuri ukiri hasi ntuzi byinshi ariko ushobora kubaza Imana ama kiss Imana ni iri free c'est une ni iri ouvert urumva ni igitabo cuguruye nukuri ni ariko tuvuga ngo nituyumva turashaka kuyumva kandi izo gusubiza mu ijambo izo gusubiza umuntu aza kukugira ikintu bari kurasengera mu gatondo ikwereke ko iri guru communica nawe mugivyo byose biva he umutima uri humble kandi umutima usoma uvuga ngo sinahura ntahuza muraho distraction nivyo nobwira no hitera advice urakoze cyane Charles nifuza kongera ko akantu gato ikinavuze cyane ni kiri très important ariko mu buryo buri pratique gusoma Bibiliya ntivyoroshe already twabivuze it's boring it's tiring ariko niko ratuzi ubasha twagiye tuvuga ubasha bwayo ariko mu buryo pratique nasanze bigoye gusoma Bibiliya kuri telefone iyo usoma Bibiliya kuri telefone haraza kan notification ka WhatsApp ukasanga wagiye canke ukazusanga dukuri je buri gihe nisaka kuri Instagram kandi nari muri Bible app ariko sinzi ngene nyambo bigenda gute abashaka ngo abantu nisanze so mu buryo buri pratique umenye ko ni sigitabo nk'ikindi si newspaper usoma on the go ariko take your time kandi utekanye umutima wawe n'ibitekerezo byawe kugira ngo also wumve ico Imana yuko iravuga hama ikindi kintu ari umunsi nasomye akajambo parole du jour ndakabonye ndagasoma ndavuga akantu vraiment karavugisha abantu benshi reka ndagashire kuri statut tureke gusomera Bibiliya abandi bantu iyo usoma ijambo ry'Imana ntuvuge ngo uyu ni shasha ugasanga you run at the time the Holy Spirit was like really it's not even nkavuga ati nukuri ndaza abantu benshi nkaja screenshot ngiye gupostinga you know because that's what we dusomera ijambo ry'Imana cyangwa ugasanga uri kurasomera abandi you know like ari n'umukozi w'Imana ariko arigisha avuga ngo uyu munsi vraiment ngo shangwa iri jambo ngo ryadufashije ngo bavuze banaka urumva
it's you wewe waryumvise niwe bariko baravuga ngo uyu munsi ngo nakiyaryumva ngo yari guhinduka ariko it's you iyo usoma ijambo ry'Imana genda ufise umutima uciye bugufi genda ufise intention yo guhura n'Imana yo kuganira n'Imana irumva iyo uriko usoma ijambo ry'Imana nturisomera abandi nturisomere abakoba baje ngo urumva risomere wewe wicare with the intention of hearing from God. Yes. Wewe apana uwundi muntu. That's true. Nivyo iyo utanguye kuribonamwe abandi deja gaho nyubu uri kuramisinga opportunity wawe yo kugendererwa n'Imana ko twumvise yuko riba ryaje ku bwawe iyo rero uciye ubona abandi bantu ubu uri kuramisinga ico Imana yari yashatse ikindi no kongera ko nuko ijambo ry'Imana ntabwo ari ikintu cyo gushaka gusoma like overnight muraruhejeje Bibiliya yose shasha yagicishijeko urashobora gusoma like naho wosoma imirongo ibiri naho wosoma umurongo umwe ukawusengeramwo nukuri uzogenda urikunda uzogenda urihishurirwa uzogenda uhishurirwa n'ibindi kubera ko wafashe umwanya wo kumedita kuri iryo jambo ritoyi wasomye iyo kushaka naho kurisoma nk'igitabo nka newspaper nkuko bivuze nta nakimutahura uva muko nyene hanyuma ikindi naco nashaka kongera ko kandi nuko ngaha mwisi aba Christian abantu bakijijwe we are like ambassadors turaba ambassadeur bijuru ngaha mwisi ambassadeur iyo agiye guserukira igihugu ciwe mu kindi gihugu ntabwo agendera ku mategeko yo muri ico gihugu agendera ku mategeko y'igihugu ciwe ambassadeur barababwira muri iyo ambassade nko muri ico gihugu ahantu batagendera barababwira amasaha badashobora kuba bari muri area runaka kubera ko bazi umutekano waho muke canke I don't know ibintu nyene biraho hantu bakaba bafise amategeko bagenderako nabibonye natwebwe nk'ubunye ugiye nko mu Burundi ukaja kwipresenta muri ambassade barakubwira nk'ama area utajamo utarekuriwe kujamo nk'umunyamerika canke amasaha utarekuriwe kuburi ahantu runaka natwe rero ngaha mwisi as ambassadors nyene ba kingdom of God aya niyo mategeko tugendera ijambo ry'Imana niryo ritubwira aho tuja naho tutaje niryo ritubwira ico dukora nico tudakora niryo ritubwira uko tugenda uko twifata kubera ko we are not from here ntituraba hano turaba munze mu gihugu cyo mwijoro nako nyine numva no kongerako hanyuma rero turiko turasoza nashaka musangize abariko baradukurikirana ingene ijambo ry'Imana ryahinduye ubuzima bwawe ingene gusoma ijambo ry'Imana vyagiye bihindura ubuzima nimba hariho area uzi yo mu buzima bw'iwawe yahindutse kubw'ijambo ry'Imana if you don't mind sharing it ubisangize abandi kugira ngo nk'uwoba agifise yo faiblesse canke yoba agifise ako kantu kakimumereye nabi yumve ko ijambo ry'Imana rishobora kumuhindura rikamushoboza kuba kugenda uko Imana ishaka ni gute ijambo ry'Imana ryahinduye ubuzima bwawe Gaberize wow yeah it's ni mu buryo bwinshi ariko ndaza kugerageza kubiresuma ariko ijambo ry'Imana ryarahinduye ubuzima bwanje ku buryo ntashobora kubisigura kubera ijambo ry'Imana ryanyeretse Imana muri aspect nyinshi Imana nk'urukundo ariko nk'Imana kandi yera Imana iri juste Imana itivugiriza umuco yavuze ariko kandi kaba iri Imana iri patient natwe nagiye mbona ijambo ry'Imana rihindura ubuzima bwanje reka mvuge cyane muri level yo kuvuga mu kuyikunda byahinduye ubuzima bwanje mu kuyikunda kubera faiblesse nari mfise nuko buri gihe nari umuntu nari mfise tendance yuko nkorera kuri performance nukuvuga ngo nimba ntariko nda performa neza
ku Mana, niba nariko ndagenda ndabaho ubuzima bwiza imbere y'Imana, no kuvuga ko Imana inshavuriye, no kuvuga ko I run away from God, you know, I run away, sinshaka, you know, kuko Beriza amenyereye kunezereza abavyeyi, aronka amanota meza abavyeyi baryoherwe, so iyo ataronsa amanota meza abavyeyi ntibaryoherwa, so rero na relationship nayo ifise n'Imana, nanje numva ngo it's performance based, bivuga ngo niba ntariko ndagendera mu nzira z'Imana, niba hari icyo ndiko ndakora Imana ntinezererewe, ugasanga in my moment of weaknesses I run away from God. But then as I'm reading the word of God, I said I love David, that man of God. He's truly a man after God's heart. Yeah. But as I'm reading, I realize in the moment of weakness, he was running straight to God. Hariho n'abandi bami bagenda bakabanza guca bagahamagara abahanuzi, bagahamagara aba priest ngo baje kubatangira ama offering, baje kubatangira igitambo ngo babumvire ku Mana. Ariko Dawidi we yaragenda directly ku Mana malgré les faiblesses. David nyuma yuko yacumuye, yatwaye umugore w'abandi, yishe Uriya, yishe umugabo wiwe, umuhanuzi Natani akamubwira ati guess what, Imana yagushavuriye, ati kubera rero ibyo irakubabara, ariko consequence ugiye kubura umwana. Belize ibyo bimbwiye na kuvuga ati Imana nakundi nongirene, that's it. Or cenga avuga Mana, you know what, you can do whatever you want, you know. Ako this man yaragiye straight to God, ngo ari kumbagaza. He was a king, he was a king, ari kumbagaza amara iminsi ngo adafungura 7 days adafungura. Nyuma y'izo 7 days adafungura bamubwira ko umwana wawe yapfuye. Rero Berize nawe iyo Imana itakoze ishaka kera yarashegena kuvuga ati Mana nunyumva, sinzi nukunanzi, I don't even know, I doubt your existence. But this man of God yaragiye ngo arakaraba, and the first thing ntiyagiye gufungura, amaze 7 days adafungura. He was really hungry, he could have gone to eat, ariko he want to worship God, you know. So that's a way Imana akoresheje ijambo. I need one area kuyo kuvuga ngo I want to get to this point. Byahinduye uko mbona Imana, you know, instead of running away, instead of isolating myself, iyo numva ndi mu ntege nke, I run to God. I cannot go sinza kugenda ngo dagiye ku ruhande, kuko Satani ni hatubeshera. Satani akubwira ati wakoze icaha, Imana ninakumva, wagize iki. No, let's be like David. Niba turi muri position ya faiblesse, let's run to God. Niwe mbaraga, niwe bushobozi, kandi niwe yonge, nta handi twobungira. So je ndashima Imana yuko ijambo ry'Imana ryaramfashije kugira ngo strengthening agakiza kanje, ariko cyane muri iyi example ntanze kumva shaka gukunda Imana no kuyimenya even in my moment of weaknesses, nkavuga ngo Mana nta handi mbingira, you are my father. Igito gitabwa iwabo, I am here, you know. Charles, nawe tubwire ingene ijambo ry'Imana ryahinduye ubuzima bwawe, nimba hariho area nawe yo mu buzima bwawe yahindutse kuko ijambo ry'Imana ubidusangize. Thank you. So I'm gonna share a gitonya about narigeze ku hari ukuntu akorera mu nzu w'abakijijwe, uzimana bayivuga, uzimana mu rushengero, ariko n'uyizi ubwawe. So ijambo ry'Imana rero harageze ahantu ndakizwa, ariko ari gukizwa mugabo udakijijwe, ugakizwa ukaja mu rushengero, ariko ntabwo uzimana, like ntabwo ufise relation n'Imana. So Imana ngene John novuga ngo Imana yara ningu nka convocation yaranyihamagariye vraiment. Muri jewe nganese akantu ko kuba stubborn. So jewe uteza kumprova niri nka Tom. You have to prove n'igituma ndegezo kuzi. Kandi no muntu byatumye ntashaka no kukizwa, kuko navuga ngo baraza katubwira ijambo ry'Imana, ariko nibatubwira what's the solution. Je navuga ngo give me the solution. Kuko je nkora muri practical. Je umbwiye theory, you have to give me practice. Ngavuga ni okay, this is how we do it. I'm gonna nyine n'abambaza Imana nkabaza Imana ni okay ko twumvise ijambo ry'Imana muri mishengero ndakora iki. Aho nkabura solution, nkabura ntaco bambwiye, nkataha nihebuye, nkavuga none navyumvise nzo bigumana mu mutima, ariko ntabwo bizohindura.
till the day I was in America DJ nyene I remember ko n'Imana yasanze nyene irambwira ko ndayishavuriye kuko namamba zimana no jeunesse kibazo cyo kumva ko utamaye réponse I have to have an answer like niba ufite kibazo nyishura kandi Imana ndumva nteko zo dibwa nishasha okay nshobora kubikora ariko gushasha ngo ndakwishuka unye ariko it came in my mind I was taking nako da telephone mukoze karavuga ko Instagram usually Instagram irakora n'utuntu so Instagram and I was scrolling koga ndiko ndamumviza mpita numvira ibimvugishije it was like an audible voice it was not audible ngo ndabyumva ariko narumva ko kiramvugisha ndavuga ngo you know ko shavuri and I began to cry and I was like okay God dukoriki because every single time I ask God dukoriki so my journey yo kusoma ijambo ry'Imana yatangwe nasomije ijambo ry'Imana ko nkumva ubwoba mugitangura kuma amajambo nkorera ko kora ubwoba bwanje so nk'ujya Isaiah navuze kare Isaiah 41 verse 10 buri gihe numva ubwoba yambwiye ati sura mu jambo buri gihe numva ko there is something kije kunyataka hari Jeremy 1:19 namanda isoma yavuga ngo they will fight you but they will fail for I'm with you and I will take care of you I the Lord have spoken nkaza numva ijambo ati subiramo ko I have spoken narabivuze so nkaza ndabisubiramo nuko Imana yageninze umutima wanje kuko umutima wanje wari ahantu ntashaka gutrust umuntu ariko Imana yo ibizahani gufatira kuko byahere ahantu kure byahere ahantu numva ko ntakeneye umuntu numwe je numva ko nikwi that was my I don't know ni my default yanje ya mbere and to share it's complex ariko Imana yankuye ahantu iranyika kanzira guforge nyine kugira ngo numve ko I need him. Yes. So ijambo Imana yabanje kunshira kunyezeratinga irashira hamwe abani I need you na wundi muntu nkeneye I am not perfect I am not ndumuntu kuko ndabizi abantu bashametse uko wumva ko n'Imana bayikeneye kubifadika gusa ariko deep there is something that God wants to transform in you ariko kayankira rero the only way Imana irabona yari kutegoza kunyezeratinga kuginganirize haminyinjije muri Bible ntangure gusoma ijambo ryayo so the more and again mvuga ayo majambo the more I begin to trust God kuko narabona ko bikora umva je nashaka solution so urumva rero navuga Isaiah 41 nkavuga Jeremiah 1 verse 19 nkavuga nkayisubiramo the more I begin kuvuga nkatangura gusoma nandi nkavuga I can use this too kugira ngo senge ibintu bigende and then nkaza ndasenga kandi nkabivuga and then Imana itangura kunyigisha how to pray that's umuntu azi ko je nkunda gusenga je aho uzosanga ni masengesho kandi ibyo byavuye muri ubwo bwoba you get Imana ikoresha kandi sindabikora ngo senga kora ko nyene ubwoba no ungeza ahantu bwa I love God genuinely kandi ibyo byavuye mu gusenga kandi nanifise base bwa sinasenga ariko nanifise base y'amajambo Imana yampaye nkaza ndasoma narindi Deuteronomy I think it's 30 yeah iravuga ngo do not be afraid, do not panic not panic imbere y'abantu do not panic before them nkatangura nkavuga before ko ninjira ahantu you get that's how the Holy Spirit are working nkaja nko muri class nkavuga ngo do not panic before them but we go ahead of you nkavuga ngo manu imbere yanje umva natanga go speaking at the word the ijambo ry'Imana that's how it transform me nkavuga ngo we never leave you numva ko bose bantaye cause to come in America it's scary really muto ariko numva Imana yambwiye ngo we never leave you baba nkavuga ngo nubwo haziki he will never leave me kandi it came in a moment of my fears aho fears zari nyinshi zikavugira rimwe ariko Imana ikavuga ati sira mukakajambo nahita sinzira ikama Proverbe 3:24 avuga ngo do not fear ngo when you go to sleep go you sleep sound nkabwira Imana kandi ngezo go sleep soundly nubwo abandi babyumve ko ndiko sleep soundly so nibaza ko buri muntu wese wazi situation yiwe you can go niba utumva kukunda Imana to the point wasoma ijambo ry'Imana go as deep genda urondera ikintu cyagukura muri iyo situation ukiguma ugisubiramo kuko Imana ifise ngene yatira abantu niba jo yatira gukora ubwo na ifisi kavuga ati reka ndaguha ikintu gishobora gutuma ukira and then nahise mvuga ngo man imbabaziza kuko ubwo bugiye
nahise ntangura gukunda Imana kandi byavuye mu ijambo navuga sinavuga amajambo yanjye ndavuga ngo sintinya that would not work because the devil natinya n'abantu atinya Imana so the more ijambo ry'Imana navuga ngo Psalm 91 ndayisoma yose ndayikasita buri gihe iyo sohotse ahantu ndayikasita kuko it has a power on me byatumye it's not about kuyikasita it's about to believe in urumva when you believe in the word so mvuze ngo do not be afraid ikintu Imana yigisha bivuze ngo iyo uri kuravuga nuvuge ngo do not vuga ngo I am not afraid because nyine nka vyatura biri kuri jewe nivuga so ivyo byose biva he ngaha ijambo ry'Imana rero that's how it transformed me menya gusenga kuko iyo usenze ute kumwe n'ijambo ry'Imana emotion ko navuze urasenga ugatangura kumva ibintu bikurega ati you know what this cannot be true wowe ibyo wasaba ikintu Imana bavuga ngo Imana ikumva ariko hagati aho hari ahantu nagiye mu mamomo y'umubabaro mbura umuvyeyi wanje and then Imana imijambo none ivyo kubima gutyo nta ndayumviriza imijambo yimpa muri Isaiah it's Isaiah 54 verse 4 to 6 iravuga ngo kandi was in my moment of my weaknesses arambwa ngo Isaiah 54 nuguriye ivyo biriza yavuze ngo narugure naruguriye mitandayigwako nitavuga ati this is my word iravuga ngo ntukagire ubwoba ngo kongiye kubera ngo umugabo ngo kongiye kubera umugabo ngo n'umuvyeyi kubana ngo uzokwibuka ngo uzokwibagira the sorrows of your widowhood ngo kandi ngo the shame of your youth bitanumva ko Imana inganirije kandi ibyo sine kubimenya Imana ntaba nasomye ijambo ry'Imana iryo jambo narigende urumva ndacarigendera iyo numvise ncitse intege Imana na Psalm 65 verse 5 I guess iravuga ngo I'm the father to the fatherless. Amen. Buri gihe Satani nyumvishije kuko ari gihe nicara mu rushingiro nkabona it happen in Arizona and in Maine sometimes ngo hama amashuga papa abana amashuga papa wao and I was sitting I was like Lord that's very hard I keep thinking ngo remember I'm the father to the fatherless. We am defender of widow. I'm the Abba father. I have a father. Kandi fite umuvyeyi we ntafa. Every single time nina saza nzamuraga abana banje nzamuraga abuzukuru banje bazamenye kuba bari bafise papa wabo kuko namenye ikintu ijambo ry'Imana rikwereka ko Imana n'umuvyeyi hagati yuko twavuga this is ni igitabo kigufasha kubandanya ubuzima bwawe bwose ushuhetse ariko ubwayo si igitabo kigufasha ni Imana ari muri ico gitabo so iyo Mana rero iyo revealing iyo ikwiyeretse ukagirirwa iryo bavuga barundi ngo bakwe ukagirirwa iryo cette chance cette opportunité yo kuyimenya iyo Mana iraryosha niba ndabwiza ukuri iyo Mana iraryoha kuko iguha umunezero ibintu byere kuguhungabanya biraza ugatangura gutwenga ugasanga it's okay kumva ni nyine Satani yaje nyine agukora hano vrema ariko Imana igahita ati no I'm the father uragira ubwo wabwiki ariko ivyo biva he ngaho nishobora kuvuga ngo the father tuvuga turinde wago waneye who is telling me that ariko naho biva kandi nteri impunga umuntu wese yumva ko nta cyahinduka in prayers you can even actually pray ukavuga ngo man okay sinzi gusoma ariko I will take that word reka ndarisengeremo nyagurira nyereka kandi free nibaza ko hari ahantu byose bitangura buhoro hari ahantu ugera rero ukaba alaise ahubwo Imana igahita ati ugurura hano turabe ati hano haravuga ngo ugahita uhanura kandi ibyo biva he mu gusoma je navuze ko biva mu bwoba bwanje byavuye mu bwoba bihita bihinduka no affirmation iyo ndi gusenga ndabizi ntakekeranye cause ndi kuvuga your experiences ndeze kekera ko fear can go Imana uyamba twavuga ngo do not be afraid for I'm with you hari nakandi kantu shaka kongera ko abantu bumva ngo Old Testament nigikora irakora cause it's still God urumva ngo bya muri New Testament ngo byararangi ntabwo byarangi cause God arashobora kubwira ati genda ugurure muri
reka muri Exode cyangwa muri Numbers ariko je Numbers senze ko harimo ijambo Numbers 6:24 abwira Aaron ngo buri gihe cyose nguzosura mu iryo jambo ngo may the Lord bless you, may the Lord protect you, may the Lord smile on you, may ivyo byose iyo azyo ntaba nasoma ijambo ry'Imana ariko kumenya ko Numbers 6:24 iri mu byo bintu cyangwa Numbers 23 iyo yongera abantu barayizi ko ariko Instagram irabizana but hari utuntu tuba twinyegeje kandi it's hari abantu bakundana gati reka mpita mvuga bakunda uduti imwijamo ry'Imana uduti hari hakaye ushobora gusomeramo ukavuga ati what is that ugasoma ukaryoherwa ariko nyine ivyo biva he genre urukundo so ico notera impunga mbwira abantu urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana ruva mu masengesho go and kneel down nukuri Imana yaratubwiye Yesu yaduhaye Yesu yajana dubwira no duti tips kavuga ati you know genda mu cumbi wa genda ahantu wihereye uhamagara ishobora kutaza ngo uyibone ariko irahari presence yezo bihari uyibwire ngo Father God nukuri nuzi ukabwira ngo mwami I don't know ariko I humble myself before you ndajunganiriza ngira ico soma mu ijambo ryawe inzo bikwereka amen biraryoshe cyane gose this was very very interesting naryohewe cyane no kuri Imana iratuganirije gose iratuganirije jewe ndasubiye kwiga cyane ndasubiye kwiga ku bushobozi bw'ijambo ry'Imana ndasubiye kumva subiye gukunda ijambo ry'Imana cyane nabicishije ko ndavuga ingene ijambo ry'Imana cari igitabo cari boring kuri jewe ntakunda kurisoma ariko aho natanguriye kurisoma hakaca havamo na Nkund'Ijambo nasezeranye Imana ndayibwira ngo Mana kuva no munsi nukuri I was going through hard time ndi mu bihe bibi cyane gose numva umenga life doesn't have meaning anymore numva nyine umenga nta sinzi iyo ndiko ndaja ariko ca numva camera nka David nanje numva nishimikirije Imana ndavuga reka nishimikirize Imana haraho yo nkura muri iyi situation ndimo nca ntangura gusenga ntangura gusoma ijambo ry'Imana numva ntanguye kurikunda from nowhere ntangura gukunda ijambo ry'Imana ntangura kurisoma cyane ndarikunda ku buryo niho hanavuye ivya Nkund'Ijambo nayemeje kubivuga nca ndavuga yuko ndasezera Imana ndayibwira ngo Mana kuva no munsi nta munsi uzohera ntasomye Bible naho azoba umurongo umwe naho azoba chapter imwe mugabo nihaye gusoma Bible nihaye gusoma like the entire Bible niyemeza guhera kuri into zenya Genesis nyene ndayitangure ndayisome yose kandi it's very amazing ingene Imana iguhishurira amabanga mu ijambo ryayo ugenda urahishurirwa ugenda urakira ugenda urabohoka ugenda urahinduka hariho ibintu vyagiye bihinduka muri jewe ari ibintu vyagiye nahora ndi umuntu akazishavu nahora ndi umuntu ashavura kaca aja hejuru akavuga donc expressing umubabaro mu kuvuga cyane ariko ijambo ry'Imana ryagirira nkaminga down nahora ndi umuntu vyase kwababarira mfise umuntu yambabaje vyanase ko ndamubabarira for many years ijambo ry'Imana ritangura kumishurira nyene the power of forgiveness ntangura kubabarira ni kuvuga mu ijambo ry'Imana iyo urihaye ikibanza nkuko twatanguye tubivuga kugeza ubu ijambo ry'Imana rigendera guhingura rigendera kugira uwundi muntu uno munsi sinoshoboye kwigisha about forgiveness nkishavura rya muntu ni kuvuga hari hahandi Imana ibanza kugucisha kugira ngo ugere kuri point yo kwigisha ico kintu kubera ko waramaze guhinduka muri ico kintu waramaze kubohoka kuri ico kintu kuko ntiwocigisha utarakibohoka ni ko naravuze Imana uzufashe sinzo kugere nigisha ibintu that I'm not living ndakeneye kwigisha ubuzima ndakeneye kwigisha ikintu ijambo ryahinduye muri jewe ijambo ribanze rikorere muri jewe imbere yuko rifasha abo ndaribwira ni ryo sengesho ryanje rya misi yose ndavuga Mana ijambo n'umuntu wari wese yosoma
n'utagira revelation yosoma ariko ndakeneye ko ijambo kugira ngo rigende guhindura uburyumva ribanze rikorere muri jewe ribanze rikore igikorwa ca mbere muri jewe kubera ko nije nanje ndakeneye gukira ndakeneye ko iryo jambo rimpindura kandi tuguma dukira imisi yose rigenda riduhingura imisi yose rero murakoze cyane mwakoze gusharinga amajambo aryoshe cyane y'ubuzima ndabashimiye cyane gose ndabizi ko aha anye tubaho ubuzima buri busy cyane tubaho ubuzima usanga umuntu afise ibintu byinshi akora kuba mwampaye uyu mwanya kandi mwawuhaye n'Imana nukuri Imana izobibahere umugisha cyane gose kubera ko uno munsi namwe murakoze igikorwa muri Nkund'Ijambo murandikishije mu ijuru ndazi ko ya makamba ndiko ndaca namwe tuzoba turi kumwe hariho ayo muzoronkako rero mwakoze cyane mwakoze guheba ama programme amwe mwari mufise mwakoze shasha ndazi wari ufise indi gahunda ariko yivamwe wihuta cyane kugira uze ngaha no kuri God bless you Berize ndazi wari ufise ibintu byinshi ukora wabihagaritse uraza no kuri Imana ibahezagire cyane Jesse shaka kubashimira uko bikwiye ariko Imana yonyene niyizi ico mukoze kandi niyizo kibahembera nashaka rero ndangize mbwira abantu badukurikiranye ibi twari ko turavuga hariho aho ubanza kugera kugira ngo bigeremo hariho step ubanza gutera kugira ngo ijambo ry'Imana rikore igikorwa muri wewe hariho intambwe ubanza gushikako twavuze ingene ijambo ry'Imana turarihishurirwa na Kristo kwakira Yesu muri twebwe kubera ko iyo twakiriye Yesu twakira na mpwemu w'Imana tumaze kwakira mpwemu w'Imana rero niwe dutahuza ijambo ry'Imana kuko ni nawe yanajyanspiye rero iyo utarakira Yesu hari ivyo buri kurahomba wowe wadukurikiranye uvuga ati jewe nanje ndakeneye ku experience ubwo buzima bahejeje kuvuga ndakeneye nanje kubaho ubuzima bwo mwijambo ukaba utarakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nagira ndaguha akaryo ko kumwakira aho uriyizi urazi ama area yawe ari wiki urazi aho ukeneye guhinduka urazi aho ukeneye ko uwo mwami yinjira agahindura muri wewe nagira ndaguhe akaryo wugurura umutima wawe usubiremo aya majambo n'amajambo ari very simple yoroshe cyane gose ariko afise igikorwa gikomeye cyane akora mu bugingo bw'iwawe akagushoboza kwinjira mu bundi buzima bushasha urasubiramwo uti mwami Yesu ndakwakiriye uno munsi ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngwino uhindure ubuzima bwanje ungire uko ushaka ufute izina ryanje mu gitabo c'urupfu uryandike mu gitabo c'ubugingo ndakwizeye uno munsi ndakijijwe nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje urakoze ni mwizina rya Yesu ndabisenze Imana iguhezagire wewe usubiye mu iryo sengesho kandi nagira ndakubwire ngo ni decision utazokwigera uhogreta ni decision twese twafashe mu buzima bwacu ni twari kuba turiko turavuga ibi inye tutafashe iyo decision one day tuvuga ibi kubera ko ni iyo decision niyitumye tugera nawe we nko mu mwaka umwe canke mu mezi angahe mu myaka 2 mu myaka 5 urashobora kuzoba uri kuravuga nk'ibi turiko turavuga kubera ko wateye iyo ntambwe uno munsi Yesu abahezagire abaho umugisha mwebwe mwese mwadukurikiranye twari twatanguye dusenga nagira n'ubu duclôture dusenga nagira nsabe Charlize adusengere ashima Imana ku byakoretse byose nagira nongere nshimire Liyana Media niyo yadukoreye ibi bintu niyo yadufashe aya masanamu niyo ikora yakoze iki gikorwa citeka no kuri Yesu ahezagire ibikorwa mukora birashikana ubutumwa bw'Imana kure ku mitima myinshi karibu Charlize usenge turangiza Yesu aguhezagire. Yes, thank you. Mana turagushimiye data kuko weje gukora ngaha turagushimiye witeka Imana ko wagikoze papa tugushimiye ko ijambo ryose mwe umuntu aza kumviriza wese papa riza kumuhindura tugushimiye ko atari twebwe mwe tuboneka ari uza kuboneka Father God turagushimiye witeka Imana ko ari umurimo wawe mwiza ukora mu bana bawe papa turagushimiye mwami Yesu ko umisi zariho bandi bazokora vuga mwami to the nation Lord batangaza ko ari witeka Imana Yesu ari wo
umucunguzi w'abana bawe papa turagushimiye mwami Yesu ko bazavuga ijambo ryawe ko bazatuma mwami abantu bakwakira nka Yesu n'umwami n'umukiza k'ubugingo bwabo papa tugushimiye iteka Imana bw'iko umurimo mwiza weje gukora ngaha papa tukuragije mu murimo gubandanye ubuhezagira n'abadufashije bose data wera urakoze papa for everything that you have done in izina Yesu Kristo dusenze amen. Amen.